Dutanguranye igice ca kane n'ijambo rya Anne. Bose bamaze gutaha bavuye ku bitaro, bashitse muhira ababwira ati: nimba ivyo nabonye ko ari vyo, nta kundi dukomeze kwiyakira no gukorera hamwe, kuko ivyabaye vyarabaye, ikigongwe catanzwe kuri twese. Anne acagira akabaza muca ati: ariko se ko papa wawe akiri mu bitaro kandi akaba yarakatiwe wo guherayo, abantu bose babizi atabanga ririmo, hari ico twokora? Dukora iki se kuri papa wawe? Muco yaciye atanga igitekerezo ciwe, yishuye Anne yicishije bugufi agira ati: Anne, nishimira uko ibintu vyose vyagenze kandi ntakubeshe ku bijanye na papa ntaco mbona twokora. Niyemanga akora umunyororo yakatiwe, iciza nuko ivyara amabanga vyose vyagiye habona. Kugeza ubu jewe ndumva nitahuye, ndazi uwo ndiwe, ndazi naho ngomba kubarizwa. Icakora ndacabashimira Anne. Anne yasubiriye abwira Muco ati: Muco, ndumva ukivuga nkaho gifise irindi jwi rikwagiriza ikibi muri wewe, ariko kandi siko wakabitekereje. Nta kibanza cawe ugomba kubarizwamwo wamenye, kandi twebwe wibuke ko tutari abantu babi kuri wowe. Na cane cane ntugomba kuja kure ya Rayisa, kuko Rayisa n'umuntu mwiza. Iyo aba atari umuntu mwiza, nanje ubwanje aba yaranyirukanye, kuko urabizi ko tutavukana neza. Ariko kuba tutavukana ntaco vyamutwaye, yaremeye arivukanisha nanje. Twasangiye ivyo twaciyemwo vyose. Isangemwo. Rayisa yari ahari karumviriza ikiyago Anne na Muco bariko barayaga. Rayisa yaciye ababwira ati: ivyo mwayaze vyose ni vyiza, kandi nivyo kuremeshanya no gukomezanya, ariko numvise muvuga ku musaza afunzwe. Umva, ntihagire ikindi kintu musubira kuvuga, ndabinginza, ahubwo kenyera zigume twige ku kibazo ca Mutama. Isangemwo. Anne na Muco ati: none Rayi, ngaho duha igitekerezo cawe nawe twumve. Rayisa yishuye ati: umva, dufise amafaranga na buri kimwe, kandi twarize neza. Haryo kuri niyo ntambwe ya mbere umuntu atera kugira ngo abohoke. Erega kandi ububohotse nta kiba kikimuboshe. Ndabizi neza ko inyandiko zo mu gitabo c'amategeko ko arizo zifunga canke zigafungura umuntu, ariko ntizokwibwira ko umuntu ari mukuri canke ari mu kinyoma. Abacamanza baca imanza bafatiye ku vyashikirijwe n'ababurana, hanyuma bagafata ingingo bafatiye ku kuntu bavyumva. Tuvyemeranye abacamanza bo kw'isi si Imana, kuko nk'ibi twebwe tumaze gusesangura tukanamenya ko iki kirego bo ntavyo bazi. Kandi mwibuke ko benshi mu bacamanza bahorana amategeko mu biganza vyabo. Ntuzobasanga bita canke biga kenshi ku ngingo zirenganura ikiremwa muntu. Kubw'ivyo rero, ubu twebwe tugira twige ku itegeko ryacu rirenganura Mutama Karim, bidaciye mu nyandiko z'amategeko yo mu gitabo mpanavyaha. Isangemwo. Nimuze rero dukorere hamwe, tumuronderere Mutama twebwe ubwacu umwidegemvyo wiwe. Ariko kandi nitwemeranya kubikora twebwe hagati yacu, biraza gusa nko gukina umukino wo kwita muri Tanganyika mu gihe c'imipfunda myinshi. Muco yagize ati: uvuze vyinshi vy'akamaro, bimwe biratahuritse, ibindi ntibitahuritse. Umva, dutomorera uwo mukino neza tugiye gukina uwo ari wo, ariko kandi uko biri kose, nimba uko ndavyumvise ariko biri, uwo mukino akaba ari uwo gukura papa mwakujya kuzima afungiwemwo, naho vyonsaba kuzana umusenyi wo ku ndiba ya Tanganyika, ndawuzana. Rayisa yaciye abaza Anne ati: Anne, wewe ntituri kumwe se? Ngira ndabasangiza igitekerezo canje co kubohoza papa, ariko bisa nko kwiyahura. Anne yishuye Rayisa ati: we Rayisa, ndazi kunzi neza kurusha abandi bantu bose. Igikorwa co gukiza naho coba ari kinsaba kwaka ingona umwana wayo, urabizi ko nobikora. Rayisa yaciye ababwira ati: murakoze ku ndahiro zanyu zemeza ko twese turi kumwe tugiye gukorera hamwe. Ndazi ko vyose bizogenda neza. Ibi ndabikunze ko twese duhoje inama n'imitima. Reka rero ndabasangiza iciyumviro canje uko kimeze. Isangemwo. Kubohoza Mutama twese turabizi ko bitoroshe, ariko kandi igikorwa co kubohoza twese turabizi ko kiba henshi hashoboka mu busho bugiye butandukanye. Bamwe barafatwa bikiri mwigeragezwa, ariko kandi hari n'abandi batorokeshwa. Rayisa ati: munyumve mwese mwitonze, umusaza yamaze kworoherwa, mwarabibonye. Nta nkeka vuba arasubizwa mwibohero, kandi niyasubizwa mwibohero nivyo vyiza. Vyari kutworohera ko tumutorokesha kiri hariya mu bitaro, ariko sivyo.
tumutorokesheje akiri hariya mu bitaro twoba dushize mu kaga abaganga, kandi bobo ngira ngo murabizi ko bigirira imitima yoroshe. Bahorana impuhwe na stress zo kwita ku bagwayi, ntabwo twobongerera izindi stress muri zirya bahorana. Ndashaka ko Mutama nibamushikana mwibohero, uwo munsi bamushikana yazoharara ariko atazohirikwa. Nico gikorwa c'ubwiyahuzi nshaka gutegurana namwe. Muco yabwiye Rayisa ati, iciyumviro cawe ndagikunze kandi ndagishigikiye, ariko Rayi, mbwira wewe uramaze kubona ukuntu hariya mwibohero hameze? Hanze hararinzwe n'indani hararinzwe bikomeye cane. Uramaze kubona umutekano wa hariya kwibohera ukuntu ari wose? Sinasi iciyumviro cawe, ariko kandi ndaguhaye yandi mahigwe yo kuntahuza neza iyo plani yawe. Rayisa ati, ndacakomeje sindaheza. Isangemwo nibamushikana mwibohero hoho harinzwe cane kandi kuhatoroka bigoye bisa nkaho bidashoboka, niho twebwe bizotworohera. Ico bidusaba twebwe nuko twamana amakuru hafi ya Mutama, ku buryo bakimukura mu bitaro bakamusubiza mwibohero tuzoba twabimenye. Muco wewe nyene uzoca unyarukira kumusura bakimusubiza mwibohero, uzogenda wenyene nkuko wahoze ubikora. Uzoba ugiye kumugezaho ubutumwa tutazi neza ko azohava bwakira neza, bivanye nuko tutazi urugero twizerako. Ariko kandi uzumubwira ati, papa harageze kutaha. Ayo makuru yuko hageze ko ataha niyayakira neza akatwizera, azoba ariyo ntambwe yacu ya mbere yo kumusohora mwibohero. Uzumubwire kandi ati, ibi vyose turiko tubikora kugira ngo twitegurire mariage yacu neza yidegemvya. Uzumubwire ko dushaka kumubohora mu buryo bwacu bwite, yidegemvye bidaciye mu nyandiko, mu mategeko y'igitabo mpanavyaha. Wewe uwo munsi uzogenda kumusura, uzogenda umugemuriye, kandi mu byo uzomugemurira hazoba harimwo impuzu azokwambara igihe kigeze co kumusohora. Mu gusohoka ibohero uzumubwire ko izo mpuzu azozambara imbere, hama hejuru akarenza kiz'abanyororo. Uzumubwire kandi ati, ibi ndakubwiye si vya kera, ibi ndakubwiye ni vyejo mu gitondo. Uzobikora muri arya masaha yo mu gitondo yo kubasura. Rayisa kandi ati, nizere ko mwese mwumvise ivyo tuyaze aho mutatahuye mu mbaze, kandi tuganiriye vyinshi vyiza vy'akamaro, ariko kandi amasaha murabona kageze kure, harageze ko dusinzira. Reka dutegereze igihe ca nyaco, igihe ca nyaco nicagera tuzocana itara ryacu kandi rizaka. Isangemwo kare cane mu gitondo Rayisa yazindukiye mu bushakashatsi bwo guhiga umwe mu bagabo bakunda kunywa agacupa, bakaboregwa bagafungirwa ivyaha bito bito vyo kutitwara neza iyo banyoye agacupa bakarenza urugero. Yagize amahirwe aramuronka, mbere aronka uwo bahakwa gusa neza neza na Karim. Yaramuronse baraganira, amubwira ko agiye kumuha akazi, amubwira ko kazi uko kameze, bumvikana n'amafaranga azomuhemba. Uno mugabo mwite Furaha yaciye abwira Rayisa ati, aka kazi ni indyankuge kabisa, ariko ndagomba kugakora, kuko nubundi nahora mfungwa, nkafungurwa ataco ninjije, kandi nkafungwa kubw'akaboregwe kanje. Ikirenze ahubwo nkafungurwa ndinze gutanga n'amafaranga yanje. Ubu hoho ko ngiye kubikora kandi nkavyungukiramwo, ako ndagakora. Isangemwo ariko kandi umva muko, ingo tubanze tujane muhiri wanje, umbwirire umugore wanje n'abana banje kugiye kumpa akazi, uzonjana kandi ukazongarukana. Si ngombwa ngo babwire ico tugiye gukorana, oya, gusa ndashaka ko na avance yanje ari buza kuyisigira. Barajanye na Furaha muhiriwe, baruzuza amasezerano. Bamaze kuzuza amasezerano, Rayisa yasigiye Furaha agatelefone, amubwira ko azomumenyesha umunsi wa nyawo w'akazi. Ariko kandi amubwira ko yohora yiteguye umwanya uwo ari wo wose arakazi. Isangemwo mu minsi itarenze 2 ivyo vyose bipanzwe, Karimu yasubijwe mwibohero nkuko vyari vyarateguwe. Muco yabaye yashitse kumusura, yagiye no kuzuza amasezerano yo mu mugambi wabo wo kumutorokesha. Yashitse abwira se detaye zose zuko ibintu bipanze. Karimu yagize arabyumva, yumva ntibishoboka, abwira umuhungu wiwe Muco ati, Muco genda ubabwira ati mwarakoze cane kumwiyumvirako, ariko kandi ahandi ndi mwisenga ry'intare. Ivyo mutegura ntivyokunda, kuko aha murabona ko harinzwe cane, ntivyokunda ko ndahava. Nimureke ivyo mutegura mwabana mwe, nimureke kabisa.
nimureke namwe ntimunsanga ino ngo muzire amakosa yanje. Muco yamwishuye ati papa, ubu turi kumwe nawe twese, twaratanguye kandi ntituzosubira inyuma, ahubwo duha uruhusha udukundire wifatanye natwe, duha umwanya wawe natwe tugerageza amahirwe yacu, erega papa natwe n'aka kanya turonse dutegerezwa kubikora. Karimu yarishimye kumva ko abana bari mu ruhande rwiwe, aravuga ati hamwe vyokunda inyuma y'iyi myaka yose mfunzwe nosubira gusama akayaga ko hanze. Yaciye abwira Muco ati Muco, genda mupime mugerageza amahirwe, hari aho vyokunda, erega nanje sinkwiye kubaca intege, ahubwo reka dukorere hamwe nk'uko mwavyipfuje. Muco yasubije se Karim ati urakoze papa, ariko kandi ntubitega iminsi, nejo mu gatondo mu masaha yo kubasura, ivyo vyose niho tuzobikora. Mu kiyago cyo ku mugoroba bose bateramye, Muco, Rayisa na Anne, Muco yababwiye ati nkuko twabiteguye vyose vyaciyemo, papa yavyemeye, namusigiye na za mpuzu. Muco agiheza kuvuga ngo yavyemeye, Rayisa yaciye atora telefone abwira Furaha ati ejo mu gitondo witegure n'akazi. Muco na Anne ntibigeze bamenya umuntu Rayisa yinjije muri gahunda zabo, ariko bavuze ati ubwo ari Rayisa bikoze turakeka n'ivyiza. Isangemwo bwarakeye bose baritegura batunganya n'imodokari zabo nziza zibiri. Aha bagiye guhaguruka, Rayisa yababwiye ati rorera gato hari ubundi tujana, ariko kandi atarashika. Aho nyene Furaha yaciye ashika. Anne na Muco baramubonye barikanga, babona none hashaka gusa neza na Karimu, ariko kandi barakauka ntibagira ico bavuga. Rayisa aho nyene yaciye ahereza Furaha impuzu yambara, impuzu zisa nka zimwe Muco yashira se mwibohero. Furaha yagize ngarambara zino mpuzu, arazambara ziramubera. Rayisa caramuhamagara aca mubwira ati urira mw'ijya modokari. Isangemwo baciye batse ingendeshwa zabo nziza haberekeza kwibohero. Muco na Rayisa buriye imwe, Anne na Furaha nabo burira iyindi. Vyari biruka, ariko kandi Anne we yari yahawe amategeko na Rayisa y'ivyo aza gukurikiza nivyaramuka bigenze neza, yari amategeko aza gukurikiza nibaramuka bagarutse bapfuye kubohoza Karimu. Ako kanya nyene baciye bahaguruka bagenda bifunze nk'abakire bagiye gusora umukire mugenzi wabo. Bagiye bifunze bambaye neza nkaho bagiye kuraba umukire mugenzi wabo yoba afunzwe mbere arengana. Anne mu nkofero nziza na Rayisa babikoze uko kugira ngo ntibigaragaze neza ngo bamenyekana abari bo, erega na Furaha na Muco nabo kwaruko. Baraje bashikaho Karim afungiwe, bashika bamuhamagaza. Hari mu masaha meza yo gusura abafunzwe. Karim acumva ko bamuhamagaje yaciye yitera indani yambara za mpuzu Muco yari yarayamuzaniye, akizambara carenza kiza abafungwa. Aho nyene yaciye yihutaza kubaraba, akibakubita amaso yarikanze, abonye ingene abana bambaye neza ku buryo atawo biteza, ku buryo atawo bakeka ko baje gutorokesha umuntu. Karimu yagize ngarabe neza, abona harimwo umugabo neza wogira ngo niwe. Karimu yatangajwe no kubona abana bazanye umugabo wogira ngo niwe, bangana neza. Karimu yaramuravye arikanga, abona noneho yambaye n'impuzu zisa nizo yambariyeko. Vyari biruka, ariko kandi Karimu ntiyigeze ahagarara. Ivyo vyose yarabibonye anavyibaza ko, ariko arakomeza araza. Yarakomeje araza kubaramutsa, yaraje arabegera, bararamukanya. Bakiramukanya aho nyene bigishushe, Rayisa yaciye abasaba kwegerana cane, bakora umuzingi nk'abariko basenga bahagaze. Aho nyene Muco arunama hagati mu muzingi, asa nk'uwuriko arafunga utugozi tw'ibirato vyiwe, kumbe yariko arakura ibirato Furaha yari yaje yambaye avyambika se Karimu. Isangemwo mu kanya nk'ako umuravyo Karimu bari bamwambuye za mpuzu z'abanyororo, baba bazambitse Furaha ngaho mwako kazingi nyene. Mw'uwo mwanya nyene mw'ibanga rikomeye cane, baba baguranije umufungwa yagirizwa ivyaha kandi yanakatiwe n'ubutagira icaha namba. Ntivyatevye baciye bava ngaho, Furaha barafunzwe mu kibanza ca Karimu nawe baratashe. Isangemwo mu nzira bataha, Muco yabwiye sheri wiwe Rayisa ati sheri, niho nkibona ko twiteze igisansu mu ngendeshwa yacu, none tutabeshanye papa turamujanye he, turamuhisha he? Rayisa yishuye Muco yisekera ati
muco ibi bindekere mana, mbesheri basi naho twomujana muhiri wacu ninde yohava yibaza ko mutama yotoroka ibohero akaza gusaba ubuhungiro iwacu mu bansi biwe, ntibibaho. Noneho kirakugwa no kuvunika muco, aka n'akabazo gato cane umbajije urabiye ku vyo tumaze gukora n'ivyo tumaze gucamo, ehakira urabe. Muco yagize yakira asanzuriye ngo arebe abona ni passport ya se Karim, biramurenga noneho isangemwo. Muco agitangaye Rayisa yamubwiye atumva aha nta handi tugiye ku kibuga c'indege, vyose birateguye. Anne niwe yari kumwe na Karim mu modokari imwe kandi bo barihuta cane, niyo mategeko Rayisa yari yatanze kuri Anne. Anne na Karim nabo bari mu nzira bagenda, Anne yabwiye Karim ati aho inyuma hariyo izindi mpuzu ambara, hariyo inkofero, hariyo n'amarori, ambara neza wiyoberanye, tugiye gushika ku kibuga c'indege kandi gahunda no kurira indege vyose birateguye. Karim yaciye abikora kandi yishimye. Ntivyatevye barashitse kuri airport, bakihashika Muco na Rayisa nabo baciye bahashika. Bose bari kuri airport, Rayisa yaciye aha Karim passport na buri kimwe mu vyo aza kwifashisha mu rugendo. Amuhana n'amerekezo yaho yerekeje, amubwira ati indege ngiyi iri gutware kandi kuri ayo merekezo ndaguhaye, aho uza gushika uza gusanga hari abagutegereje, hari abagutegeye biteguye kukwakira. Ikirenze ivyo gishika uco tumenyesha, uco twandikira kuri page Facebook yayisangemwo nawe. Si ngombwa kandi ngo tugumane nawe muri iki kibanza twese turi kumwe, ariko kandi turaha tuhava ari uko buriye indege, tuhava ari uko ugiye. Ibindi ni kuri telefone, akirana telefone yawe iza kugufasha muri uru rugendo. Mu kanya gato Karim yarafashe rutemikirere, Muco na Rayisa na Anne baca barataha. Bari bakoze akazi keza kuri bo kandi bari bagakoze neza, ariko ibaze ko bari bafungishije utagira icaha, batorokesheje umunyavyaha yanakatiwe burundu. Mbe koko twizerera Rayisa ko yarungitse Karim aramahoro? Mbega ufunzwe atagira ico yagirizwa nawe biza kugenda gute? Mbega ivy'ubukwe bwa Muco na Rayisa vyovyo birakomeza? Tugira ko tunaramutsa cane Mbe Love na Lynca, tubabwira ko tubakunda cane, ubwo mudukunda nibwo natwe tubakunda, muradutera intege cane, namwe mukomeze kwisangamo. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.